gusa hariho abantu nabonye bavyakiriye ukutariko abanyarwanda hanini cyane cyane abanyarwanda mugabo muri bo mbanze mbwiremo abantu bashika nka babiri abandi nzobagaruka ko mu nyuma ugira message ego mbanze mpere ku kijuju kimwe ifise urutwe nk'ugw'ingurube citwa gasuku nibikenewe ego urabyumva twebwe umukuru w'igihugu wacu avuga ibintu by'ukuri kandi afise umwuka ukwiye urabyumva ntiturigera nta muntu arigera abona abarundi ko muvuga ukamengo imwemu nizo mugura kuri station ko tutabivuga ko twinumira abanyarwanda hiko none bafatanije na babandi bitwa Redi Tabara nibo bakoreye genocide abanyamurenge baramba amaze kwinka inka ntizigikamwa hariya ntibakironka amata. Hello guys, mwameze neza so ni Carlene Alou comme d'habitude Miss Mafseri gwamenye musumeno mu maso y'inyana ico yita Kavejuru. I am here. Minyone niwe yarinyise Kavejuru bon yarahevye arambwira ati nukora Kavejuru uzorushireko Kavejuru je ndikivejuru ya turi kumwe n'umusangwa wacu nawe sundi akatubanza tumwakire abanzi konza yidondore ndazi ko abakonzi bari Carlene Alou mwari mukumbuye kandi mumukunda cyane ku busansaguzi bwiwe. Ndabashimiye cyane Alou, ndashimiye n'abariko barakurikirana ibiganiro dukora. Ego turakwakiriye gose karibu mu bwami bwa Carlene Alou. Gikuru hanini murazi ibiko biravugwa murazi turimwo gushikira isaha nivyo bikiriko birakogwa nikiko biranavugwa Abdul welcome. Murakoze cyane ndashimye kandi aha hantu ndahakunda cyane ego from so reka rero ko twamaze kwakira reka uyu munsi eske mfise kwanza akabatsi ka mbere mumpereko wakiriye gute ijambo ry'umukuru w'igihugu tacu discours yiwe yaduhaye? Je kwanza mbanze nshimira Imana ko yaduhaye umukuru w'igihugu mwiza bo azi ico abarundi bakeneye azi iyaja azi yo twavuye ibyo rero ndabishima kabone naho abandi bo vyakira nabi ego jewe ndabishima gusa hariho abantu nabonye bavyakiriye ukutariko abanyarwanda hanini cyane cyane abanyarwanda mugabo muri bo mbanze mbwiremo abantu bashika nka babiri abandi nzobagaruka ko mu nyuma ugira message ego mbanze mpere ku kijuju kimwe ifise urutwe nk'ugw'ingurube citwa gasuku afise umutwe nk'uw'ingurube ujya mujama uzumurabe neza umengo nikosho neza yes okay afise ujya mutipe avuga yuko ngo ariko arabaza ngo perezida w'u Burundi ngo mbaze ngo akabazo ngo perezida w'u Burundi ngo nk'ubu ngo yovuga yuko yamariye iki abarundi none wewe uri umurundi wewe Kasuku uri umurundi none twebwe abarundi turazi ico atumariye urabyumva uba imbere yuko uvuga perezida General Major Evariste Ndayishimiye banza umenye kwanza ninde niki yamaziki urabyumva twebwe uzuhamagara abarundi bamuzi neza bamukubwire urabyumva n'uyundi munsi namba
Imana itaraguhaye ubwonko canke waragize ikibazo hama mu bwonko bw'iwawe hakaba hasigayemwo amashira, ntuzusubire kuvuga ku mukuru w'igihugu c'u Burundi umuvuga ko ibintu bitajanye. Ujya n'umuvyeyi wacu twebwe, uravyumva, wacu twebwe, uzubimenye ubimenyere, ntuzusubire n'umunsi n'umwe. Nje ku wundi muntu umwe, umugabo sinzi ko ari umugabo cyangwa ari umugore, kuko ibintu yarayavuze, kubera hariho abantu wiyumvira ukavuga ati none uyu muntu arafise ubwonko, basi yararezwe n'abavyeyi, basi yaragize amahirwe yo kubona kuronka papa wiwe, amubwire, kuko abapapa iyo warezwe na papa arashobora kugucira gace akakubwira ingene umuntu w'umuhungu canke w'umugabo yubaha abagabo bagenzi biwe, shobora kubahuka nikijuju naco umengo mu mutwe wiwe, mu bwonko bwiwe hari kuja ubwonko n'ubwenge, hashobora kuba hari amazirantoki yitwa Sadati, yavuze yuko umukuru w'igihugu w'u Burundi ngo avuga ibintu nk'umuntu yasinze canke yaborewe. We muhungu, namba utazi ico kubaha, guhera uyu munsi ubimenye, niwasubira kugira ikintu uvuga ku mukuru w'igihugu nzokubwira nabi birenze n'ibikenewe. Urabyumva? Twebwe umukuru w'igihugu wacu avuga ibintu by'ukuri kandi afise umwuka ukwiye. Urabyumva? Ntiturigera, nta muntu arigera abona abarundi ko muvuga ukamengo imwemu nizo mugura kuri station, ko tutabivuga, ko twinumira. None wewe ujejwe iki ku mukuru w'igihugu cyacu? Ico yabeshe ni igiki? Ega uhajye kuri kenshi kurababaza Abdul, ukuri kurababaza, ni kubababaze aho bababaye, ni kubababaze rero, ariko ukuri kuzokwama gutsinda. Urabyumva? Nimba hari ico tumva urabaza, mugaba pana kugenda ngo usuzugura umukuru w'igihugu, umuvuge nk'uko umengo uri kuvuga ibintu by'umupira, umengo uri kuvuga ibintu bya sinema. No, ujya n'umukuru w'igihugu kandi ni general, kandi en plus de ça igishire mu bwonko. Abagabo bavuga gute hayaga bangana, we ntimungana, ntimungana Gasuku, ntimungana kugira urinde uvuga ngo ndabaza ngakabaza umukuru w'igihugu c'u Burundi, we yo kwishura nkana mungana iki kugira ngo akwishura? Hari abantu serevo nyabaki kugira ngo akwishura? Urumva hari abantu naho ari papa Burundi kandi ari papa w'abajene, ari umuvyeyi w'abajene, nturimwo mu rutonde, nturimwo no mu giharuro nturimwo. Sumurundi ujya mu aba bantu s'abarundi. None ikibazo, ingorane iyo ariyo yose twebwe twogira yoza iwanyu canke ni twebwe twoyimarira? Bien sûr. Urabyumva? Yego. Hama rero ndababwire, ndabahe gasopo, n'uwundi munsi ntimuze musubire, mugerageze mu bwonko bwanyu haze mu bwonko apana amazirantoki. Urabyumva? Kuko ntushobora kuvuga umukuru w'igihugu umuvuga nk'uko, kubera icyo utavuga umukuru w'igihugu wiwawe ugira urabuze ibyo uwo muvuga. Canke twe nuko tuba tubuze ibyo twovuga. Eheraba ejo bundi mu gihe caheze, abanyarwanda batarabafatira ibihano, bavuga yuko Uburundi bwafatiwe ibihano kubera yuko ngo abatwara Uburundi bo bari babi. Sivyo? Uyu munsi babafatiye ibihano bariko bararira, none ko muri beza ivyo bihano byavuye. Zaje gute? Rero nukuvuga iki, nambwe murafise ibyo mwovuga iwanyu, rekana n'ibyo nimugire publicité y'ivy'iwanyu. Ntitwatumye ngo mutugirire promo twebwe, turafise aba influencer n'aba promoter bakwiye. Gusa ico no babwira namba bashaka hiti ku mukuru w'igihugu cacu. Nidukeneye mugabo nivyo rega, nta utarondera hiti. Barondeye hiti kuri Big Fizzo, barondera hiti
kuri twebwe baronka independence kubera twebwe none n'umukuru w'igihugu cacu abahehitswe oya na azohahita abana biwe apana mwebwe hatubajuye nibareke Abdul ndavyumva urashavuye ariko twariyakiriye kandi dukomeza kwihangana kuko ntibazi kuvuga neza bavuga nabi kandi abadabwa tubakira uko mu kuvuga baradabwa niko no bivuga muri iyo sense ya uri kuraraba intambara ya Congo no Rwanda canke naye majambo ariko aravugwa ngaho avugwa mu Burundi badutera amajambo tukishurana ubona bizohera ryari mbo ubwa mbere hoho reka mbanze mvuge yuko tutazoreka kubivuga kubera yuko ubwa mbere mfatiye no kuri rijya jambo umukuru w'igihugu yavuze bariko baraharira avuga yuko muri Kongo hatari ibibazo iki vyaje ari uko bashitseyo tuzobandanya kubabwira kuko hariho ibiribera muri Kongo twebwe bitubabaje uyu munsi barateye intambara muri Kongo ugiye kuraba Abanyarwanda bavuye bateye Kongo bavuga yuko bagiye kuraba FDLR mugabo barabandanya baragenda bakura mu mbuto ku butegetsi sibyo ico gihe bakuye mu mbuto ku butegetsi nukuvuga ngo nabo baragiye mu butegetsi bwa Kongo kubera yuko ujya James Kabarebe bavuze ryari niwe yari chef d'état major wa w'igisoda ca Kongo no kuvuga iyo uri chef d'état major ubutwara abasoda bose bari mu gihugu none byagenze gute ngo umuntu ari bo batwara état major ya Kongo bibananire gukura aba FDLR ivyo biravuyeho haraza baragira izo nibari za RCD za CNDP haraje za M23 none iyo FDLR bagwanya ivyo bisirikare byose bagize iyo FDLR bagwanya idahera n'ubutaka none ni biti byo muri Kongo voilà nukuvuga iki bavuga yuko bariko bagwanya abantu bagira guteba FDLR canke bagwanira abatutsi b'abanyekongo uretse yuko namaze kumenya yuko n'abanyamurenge ari ubwoko bw'abanyamurenge ivyonye vy'amoko yo kuvuga tutsi hutu bitari vy'iwabo mugabo ntaco reka tubifate gutyo mugabo barabateye ingorane none dufate nk'akarorero kuva mu 1996 uravye abakongomani bamaze gupfa muri Kongo intambara bariko bateje muri Kongo abantu imaze guhitana abantu basumba abapfuye muri genocide uravyumva rero ko bariko bagira genocide muri Kongo abanyarwanda hiko none bafatanije na babandi bitwa Reditabara nibo bakoreye genocide abanyamurenge baramba maze kwinka inka ntizigikamwa hariya ntibakironka amata urabyumva barabamaze kwinka none tureke kubibabwira kandi bizwi bivugwa tubibona baduganye Reditabara hariya iragenda imara kwinka abanyamurenge ubunya abanyamurenge nta nka bafise abana babo ntibariko baranywa amata tureke kubivuga ngo kubera yuko ngo bavuze yuko none wewe uvuga yuko ugwanira abatutsi mu Rwanda habaye genocide yakorewe abatutsi ugaruka gute kwica abatutsi b'abanyamurenge kandi uvuga ngo uri kuri abagwanira muri Kongo ugaruka kubica gute urabyumva none tureke kubivuga abanyamurenge baragowe turabizi tureke kubivuga none yego intambara bateje bariko barateza muri Kongo kuva mu 1996 abantu bamaze guhunga iyo ntambara basumba abahunze mu 1994 mu Rwanda none nukuvuga yuko
vyabananiye kuraba ikintu c'ukuri cokogwa kindi atari intambara. Nimba hamaze gupfa abantu basumba abapfuye muri jenoside mu ntambara mwebwe nyene mwateye, none iyo ntambara ugira ngo abo bapfa mu ntambara mutera n'abahutu gusa canke nabo mugwana nabo gusa, basi abo muvuga yuko mugwanira muri iyo ntambara ntibapfa? Sivyo? None nimba bapfa none mubafashije iki? Ni ibintu rero abantu bakwiye kumenya, nimba tubyumva tukabivuga no kubera yuko bitubabaje, murabyumva. Ivyo bintu byo kuvuga ngo muri ko mugwanira abantu mwarangiza mukabica mukabamara kwinka, mugatuma abana babo bataja ku mashure. Sivyo? Ntibabaheza ngo baje ku shuri, ntibaheza baronka amahera yo kuriha. Umwana ari mu ntambara yoja ku shure gute? Ntibikunda. Urabyumva? Rero dutegerezwa kwama tubivuga kandi tuzobibabwira iminsi yose. Urabyumva? Nimureke abanyamurenge babeho, kuko abanyamurenge nta ngorane bafise muri Kongo. Abanyamurenge bariko babagira nk'icambo cyo kurobesha ifi abanyarwanda bashaka kujana iwabo. Urabyumva? N'icambo. Nibabarekere igihugu cabo. Abanyamurenge n'abanyekongo namba hariho ibibagoye barekite. Leta ya Kongo niyo itegerezwa gukemura ikibazo c'abanyamurenge, si abanyarwanda bagenda kugikemura. Ubu hariho umuntu yovuga ngo arafise ikibazo mu Rwanda akavuga ngo leta y'u Rwanda si yizogikemura, ngo abarundi nimuze mukikemura. Nimwe muza kugikemura. Ntibishoboka. Ivyo rero nukwinjirira igihugu, nibakireke. Urabyumva? Hama rero ibintu bigira byo kushaka gukanga Uburundi, turabizi neza ikibazo bapfa ingorane, ikibazo bafise ico bapfa na Gisekedi. Gisekedi yavuye mu matora, narabivuze n'ubundi ndabisubiramo. Ntabwo ari bo bamushize ku butegetsi. Uwo bari barashize ku butegetsi yarabapangiye kijya gihugu yaragipanze imiliyoni 60 z'amadolari ku kwezi. Urabyumva? Gisekedi aje ku butegetsi yavuye mu matora, ntategerezwa kubandanya bapangira igihugu. Napanga igihugu kijya n'igihugu c'abanyekongo, yavuye mu matora. Urabyumva? Nibihangane nimba ayo mafaranga atari karaboneka, nibarimo ibigori, barimo ibiharage, bagiye aho rero bazokwicwa n'inzara, kuko ntibazokwama bemererwa kubandanya ikintu conyene tutazosubira kwemera. Ntibaduhende ngo iterambere, kuvuga yuko ufise iterambere, hama iterambere ryawe rifatiye ku mirambo y'abantu uri kurica, ku maraso y'abantu uri kuramena. Nimubabarira abanyamurenge, mubeshira ngo n'ubwoko bw'abatutsi muri ko muragwanira, hanyuma mukabica mukabamarira inka. Nimubareke, nimubaha amahoro. Nimubareke, bararushe. Urabyumva? Ubu gushikaho umunyamurenge wese, kandi ntituzoreka kuvuga ukuri. Wovuga ukuri washaka ukakuzira, ariko abanyamurenge nimubareke. Umunyamurenge wese ubu ntacifuza no kuba mu Rwanda canke hafi y'u Rwanda, aba yumva ko yopfuma aja mu mahanga kure. Nuko benshi ubusanga umengo nta buryo baba bafise, ko bo nta bagabo baronkera rimwe, abagabo baronkera rimwe baba basemana. Ariko vraiment n'ukuri aho bari hose bararusha. Abanyarwanda bararusha, barakeneye ko baruhuka. Neza cyane. Rero tuzobivuga, ikirukuri ntitworeka kukivuga, tuzobivuga gushika mubaretse, mukabarekera igihugu cabo. Urabyumva? Mukareka kubagira ugwitwazo, mubamarira inka, murungika za Reditabara zigenda kubamara. Mutarabireka ntituzoreka kubavuga, mubimenye uyu munsi. Kuko tugiye kuraba wovuga kuki kwanza, hariho amajambo kwanza y'iki gihe asigaye aryoshe kuri rezo sosio. Abanyarwanda benshi canke n'abakongomani tubashizemwo barifuza yuko umuvyeyi wacu yobabera just urumuri mu gihugu cabo. Niko no bivuga, kuko twibwiye natwe asanzwe tumurikira, kuko niwe twereka inzira yo gucamwo, niwe duha imigambi, niwe turangira ati kora iki. Uwo bivuga kwiki ko basigaye bifuza ko nabo yo batwara.
Mbo jewe ikintu novuga kwanza umukuru w'igihugu cacu ni umunyakuri, ico ni cambere. Urabyumva? Ni umunyakuri kandi ukuri mu gihe tugezemo nico kintu cambere gikenewe. Rero kuba ari umunyakuri abantu benshi bamwiyumvamo. Urabyumva? Naho hari abantu bagerageza kubigwanya ngo kugira ngo abantu ntibabimenye, turabizi bamwiyumvamo kandi n'umuntu mwiza. Urabyumva? Ni Sebarundi. Sebarundi kwezi. Twebwe turabarundi. No kuvuga ngo iyo ari Sebarundi aba ari papa w'abande w'abarundi. Umviriza hagati isano riri aho hagati. Urabyumva? Twebwe turamukunda, atugirira ibintu byiza. Namwebwe nimwabishaka azobagira inama kandi muzosanga bimeze neza. Urabyumva? Ni mu muhamagare, si umuntu mubi, abagira inama ingene namwe bigenda neza mu gihugu iwanyu. Iwacu ukuntu bisigaye bimeze neza. Kuko nawe ahora tugira inama ati iyo umwana naniranye muri rusange urafatigwa ibihano, ugafata inkoni umuvyeyi ugakubita hatababara, ni kubisusu, sivyo? Ugakubita kunyo, umwana aratora umurongo, fin de fin, umwana aratora umurongo. Twebwe mu bana biwe ko twese kuko dutwara turi nk'abana biwe, niwe dutwara, niwe ari umuvyeyi wacu. Umunaniye arafata inkoni akamuhana kunyo, vraiment arahana. Hama ushatse araja ku murongo, udashatse abandanya kubitwa, abandanya kubihana. Yego twebwe nukuri si umwana mubi, n'umwana mwiza. Uko wefuze yuko yo gutwara niko twamiye tuvuga ati oh my god, umukuru w'igihugu cacu turamukunda kandi turamukunda vraiment neza cyane. Yego aragahora ku ngoma, nirambire ahora nivyo yifuza byose. Kuko ivyo dukorera ni benshi bavyifuza. Twebwe duhimiriza kurima, abandi bagahimirizwa gufunda imikanda, sivyo? Urumva itandukaniro. Twebwe yaravuze ati abajene mwese hagurukira rimwe, muje mu kurima, muje mu korora. Ubu n'umujene umwe kwijana adafise nk'inkwavu n'imiburi buca nk'inkoko. Reka rero ndagushimira Abdul, muri rusange ibintu bikenewe cyane. Gutanga message turayitanze kandi bumvise. Ni cari gikuru. Mbohama jewe mbanze nshimire kwanza abana b'abarundi bahagurutse muri ibi bintu, bakamenya yuko Uburundi atari imbwa yose izovi yivuye hose ikaza kwambika ibara Uburundi, kuko byari bigeze kure. Mbo je hari akantu nigeze kubona ku mbuga ngurukana bumenye, kandi namba ndavyibuka neza gashobora kuba kari kanditswe n'umurundi. Hari abantu bigize abademokrate, umuntu agafata, urabona ngaha mu Burundi urashobora kubona umuntu akora business zisanzwe atari umutunzi cyane, mugabo ugashobora gusanga yambaye nk'ishenete igura nk'imiliyoni 30-40. Sivyo? Yego. Mugabo ugacubona umuntu ngo yigira ngo n'umudemokrate canke iki, akagenda agatangura akadondagura ivyo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yambaye. Ako kantu warigeze kukabona? Ugahera ku mutwe uharurira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Mama Burundi ivyo yambaye. Hama warangiza ukavuga ngo uri umudemokrate. None demokrasi canke kuvuga ijyo umuntu ashatse bivuga yuko uca utangura kuraba ivyo mama wawe yambariye ko ujya ni Mama Burundi. Ubaha muze mumenye ico muba namutarigishijwe na mama wawe na papa wawe kubaha abavyeyi, muze muvyige. Hama mukeneye naho kuvyigishwa, isomira hari uzoyironka vraiment. Gira ico mwubaha, mugire na limite kabisa. Hama jewe kabisa ndabashimiye abajene bose bavugira igihugu cacu. Ntiturabavugizi ba leta, ntiturabavugizi b'umukuru w'igihugu, mugabo
mu gihe hariho abantu Abantu bose baba b'imihimbiri bashaka- bariko baracafuza igihugu cacu Ash, abo tuzobabwira tuzohangana. mpaka. Yego. sawa sawa So ndabakunda cyane ya Link Arlene Alu comme d'habitude Miss Marcel Gwamenyo Misumeno Kavejuru see you